nta pikipiki nta bajaje nta kinga rirekuriwe kurenga imbibe zashinzwe mu nganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Umushikiranganje Gervais Ndirakobuca ari imbere y'abashinga amateka bariko babariza bene gihugu ibijanye n'iyo ngingo yavuze ko ari umuturura ariko umirika. Mbega uwo muti uje gukiziki ni amasanganya gusa yahora aba nkuko ubwo bushikiranganje bwabimenyesheje, nta kindi kiri nyuma y'iyo ngingo? Mbega imodoka ku modoka nta mashamitse n'ingingo aba n'abandi bavuga ko ari gihushane ca leta mvyeyi, leta nkozi ihamagarira abarundi kwiyungunganya, kugwanya ubunebwe, kugwiza umwimbu kuko ari biyungunganyije mu kugura ivyasahiriza mu buzima bwabo bwa misi yose. Abikora kuri izo ngendeshwa mu kwiyunguruza n'ingoga kugira ngo imigambi yo kugwiza umwimbu irangurwe n'ingoga. Abanyeshure n'abatonda ku kazi ka misi yose ari uko bifashishije izo ngendeshwa ubu ntibiborohera. Mbega mwoba mwasanze cyeyunguruza abantu muri rusange cyane cyane mu gitondo bajaje n'amakinga bikaba byahora bisahiriza kubihutira ku mirimo yabo? Biravugwa ko ibidandazwa bijije ku makinga, ku mapikipiki n'amabajaje ibiciro byavyo byanyuma azobuwande ko ari we agwa mu mporero. Ko bishika igitoro kikabura abanyagisagara batari bake bakikora ku mapikipiki, ku matukutuku n'amakinga, ntimubona ko mu mugwa mukuru w'ubutunzi amaparikingi mu gisagara ca Bujumbura hagati ku mirongo miremire yaciye yongera kurusha ngera? None umuti w'ivyo uzoba uwuhe? Hari abavuga ko bari bamenye iri kwifata ingingo zitandukanye zitaborohera. Mbega ivyo bavuga ntibarira busema? Izo ngingo uno munsi abatari bake bidoga ko bashobora kubatakaza ko umwizero. Moto, amatukutuku n'amabajaje mu gisagara ca Bujumbura yari mu bintu bigwiza ibisita, ugasanga abavamwo uzobanezera kuko umunsi wa mbere bitangura kutaja mu gisagara ca Bujumbura baratubwiye neza yuko amasanganya yagabanutse ku rugero. Ahubwo nagomba ndamusabe ari ngaha atanga ivyo bitigiri kugira ngo ico igishika inyishu tuza gutanga kuri iki kibazo. Twamenyesha yuko mu kuraba mu kusuzuma ingene iri kuyaja mu ngiro vyakozwe hirya yejo na nyakubaha umushikiranganje n'abarongoye intwaro mu gisagara, basanze kuva ifashwe iyo ngingo atasanganya na rimwe ryari bwabe. Bisigura rero yuko mwadondaguye nk'ingaruka mbi zayo, ariko imbere ko tuza kwizo ngaruka mbi harabagize amakenga kwa zijya mbibe ari nyinshi ngo ziboneke mu ayo masanganya. Mbega none kubera iki mutiyumviriye ahantu hakunda kubera amasanganya cyane? Barahiyumviriye kuko n'igikorwa c'abahinga cakozwe n'abahinga, cakozwe n'abajeje umutekano mu ibarabara bamana nabajya abantu batwara zyangendeshwa imisi yose. Barazi rero neza ahabera amasanganya menshi naho atabera. Ni igikorwa rero cakozwe ku buhinga. Ibikorwa by'ubuhinga iyo bikozwe hari abantu benshi ntibabitegera kuko birafise ubumwene bikorwa bigahega. Nta ngingo mperekeza na rijya ingaruka zimwe ziriko ziribonekeza ku biciro. Abakunda gusenga nibo bavuga ati no mu vy'Imana yaremye harimo abusanga badafite bo ku buzima bwabo bwa misi yose hari cabakoze ko mugabo isi n'ijuru ntibyafatanye, ubuzima burabandanya. Ahubwo borabingene bo kwigengesera bagafata intumbe kuramwe inyungu. Leta yafashe ingingo ku neza ya bose. Iryo jambo ry'ineza ya bose bariko baradukurikirana bagerageza gutahura ikisigura niyo rigarukira. Ni ku neza ya bose, si ku neza y'umuntu. Ariko leta muvugira ntaco izohava ihahomera. Tuzobirabira hamwe ivyo ugomba byo nta birimo. Tuzobirabira hamwe hama ingingo mperekeza zifatwe kandi n'ubu zaratangwe gufatwa. Murakoze. Kuri ico nyene habajwe ati mbega ntibizotuma abene gihugu abo bitoreye babatakaza ko umwizero? Ntabanambarika tubirindira. Abene gihugu barafise ukuntu